nimuze mumvirize ingabo y'Imana naragete nimuze munywe amazi y'ubugingo kandi muyanywa ku buntu. Amen. Ijambo rero nibyo twaje kuvugana hano tuributsa uwo mutumire w'Imana ko n'ubu kiriho kandi Imana ikiriko irahamagara abantu baze bitaba urwo rubanza rwiza, bitaba uwo mutumire w'Imana ibatumira, kuko ibifungurwa byo mu buryo bw'imwego biriho kandi n'ibinyobwa byo mu buryo bw'imwego biriho bifasha bizera kubandanya urugendo no gukomeza kwizigira kuzohabwa ibyasezeranywe ku munsi tuzoba dusezeye urugendo rwacu rwo kuja mu bwami bwo mu ijuru. Iyo umuntu atafunguye agira intege nke ntashobora kubandanya agenda, kandi iyo umuntu yishwe n'inyota arakonyokerwa ntibitungana neza. Hariho rero ingaburo dufungura mu buryo bw'umuhemo kugira ngo tubandanye urugendo, kandi hariho n'amazi ahesha ubugingo tunywa kugira ngo urugendo rwacu rube neza. Yesu ashimwe. Uradusomeye yadusomeye neza, ngomba gushyiraho amaso twongere dusome Yesaya igice cya 55 uhereye kuri uyu murongo wa mbere. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite amahera nawe naze. Nimuze mugure murye, nimugure vino n'amata mudatanze amahera cyangwa ibiguzi. Ni iki gituma mutanga amahera kugura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, niho muzoga ibyiza, ubugingo bwanyu bunezerwe ibishashagira. Mutege amatwi muze kuri jewe munyumve, n'ubugingo bwanyu buzobaho, nanjye nzosezerana namwe isezerano ritazoshira, n'iryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe ritazopfaho. Raba ndamutanze ngo ritabona cyo gushingira intahe y'amahanga, ngo abe n'umukuru na segaba w'amahanga. Raba uzohamagara ihanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizokwirukirako kubwubaha Imana yawe no kubw'uwera w'Abisirayeli, kuko azoba aguhaye icyubahiro. Bavukanye inshuti zanjye, twahuriye hamwe hano mu ngoro y'Imana muri paruwase ya Mwange, abari hafi n'abari kure, abanyumva bari mu rusengero, bariko baragendagenda hanze, abicaye hanze, abari inyuma y'inzu n'abicaye ku mbuga zabo. Iri tangazo niribashikire ko Imana n'ubu igihamagara abantu benshi muri iki gihe uhereye abantu bagiye barasubira inyuma, bari bazi Imana y'ukuri, barinjiye mu gufungura imfungurwa zitari iz'ukuri kandi zidahaza. Akenshi uzoza wumva amatati mu ngo, umukenyezi azasunganya ishashe yahawe n'umushinga n'atari uwiwe. Izo ni imfungurwa zidahaza kandi izo zitesha agaciro bari no mu rugendo. Uzoza wumva bahora banywa umutobe n'ifanta, bariko baragura ibiyobyabwenge vyonona umutwe n'ubwenge n'ivyiyumviro. Umuntu agakora agakukura umunwa, ubwenge bugatakara akaregereza inkonda kubw'ibiyobyabwenge yanyoye, naho yabinyoye agatanga amafaranga yiwe. Ivyo ntibihaza atari ukumwononera ubwenge, atari ugutakaza agaciro mu babibona ariko aradandabigirana. Iteka ryiwe ryamaze guhinduka kandi ryamaze kumuvako. Ariko Imana ivuga ngo ingo ndabereke, ndabagaburire. Abahazi ijambo ry'Imana biyubura mu ishusho nshya, kandi muhora mubibona umuntu yari imbaraga yahindutse, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mu maso arahinduka, ari umuntu mwiza cyane, kuko yasubiye mu ishusho nziza imeze nk'uko Imana igomba. Muze musuzume murabe, abigeme iyo bamaze kwihindura
ibyo ntacyo bibamariye, ariko Imana bikenye ikabigirira neza, ibabwira ngo nimbuze ndabagaburire, muze murabo wiyeguriye gusenga, naho yomara indwi yose apfukamye ariko arasenga, muzomubona akayaga narengana, kuko Imana ubwayo yamuhagije imfungurwa ziva mu ijuru. Mose aduze umusozi agiye kuganira n'Imana, babona akayangana mu maso hakiri bati, mbere ngo baripfuka mu maso babona ko badakwiye no kumuraba. Itangaza cy'Imana, kuko Imana ubwayo ariyo imugiriye neza. Yesaya rero yarabwiye ngo yemwe mwarantu mwatakaje ubwenge n'ibyiyumviro, yemwe mwarantu muriko murajya mubanje kurenganya abandi, yemwe mwarantu mushingura uburinzi mukiyongerereza amatongo, yemwe mwarantu muzi ubushaka n'ubugunga mukoresha abakozi mu mahembe, yemwe mwarantu muriko murakora mu nzu z'ibigirwamana n'ibishushanyo, nimuzi ko muriko murakorera n'ibihaza, noneho murapfusha bizosigara, kandi muzoba mutandukanye n'ubwami bw'ijuru. Ibyo ntacyo bizoba bibamariye. Ashobora iryo tangazo ababwira ngo ibyo muriko murinjiramo ibihaza ntacyo bizobamarira agezaho. Niba bararenganije amatongo y'abandi subiza, niba barashingura akarindi gasubizeho kaye, niba baraza guhemba umukobwa yagukoreye kandi umuhembe, kuko nawe nawe uzopfejo ibyo wegereranye ntacyo bizokumarira. Niba tuzogenda wenyene abasigaye bazosigara barabirya. Ibyo uriko urakorera ntihaza, nta nyungu irimwo. Imanza mu masentare zitera ziyongera kuko uburyarya, kuko kugira nabi ku bantu. None reka buzuje imanza mu masentare, mbega bose n'abanyabyaha batabatijwe, mbega nta n'abakomejwe barimwo, kuko nta n'abakristo bacu barimwo. Niba uhagaze mu kuri wararenganijwe, shika gushira amanga kandi ukomeze urubanza, Imana izoguhagararira kandi izotsinda. Ariko niba ari uburyarya, niba ari ubugunga n'ukurenganya, uri gukorera ibidahaza, gezaho, gezaho. Ingo kwa Yesu ahari imfungurwa zihaza, Imana ubwayo izoguha ibikwiye, kandi uzobona iterambere ry'umubiri n'iry'umutima. Yaranganije rero Yesaya amaze kubabwira bakabyumva, bakemera kuza ku mutumiro w'Imana, yaciye abashikiriza icyo Imana igomba kuri bo. Dusomere ku murongo wa 6. Nimurondere Uhoraho bigishoboka, nimurondere Uhoraho bigishoboka akabonwa, nimumwambaze akiri hafi, umunyabyaha ntareke inzira yiwe, ubwabitanye areke ibyiyumviro byiwe, agarutse kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agarutse ku Mana yacu. Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe, itonde agaruke ku Mana yacu, kuko ikunda guharira. ibyiyumviro byanjye ari ibyo byiyumviro byanyu, kuko ibyiyumviro byanjye atari byo byiyumviro byanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanjye, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanjye. Uhoraho agize. Niko waragize. Murakoze cyane. Ku murongo w'icyenda, mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanjye zitanguye inzira zanyu, n'ibyiyumviro byanjye byitanguye ibyiyumviro byanyu. Nuko imvura na sheregi igwa bivuye mu ijuru, ibisubirayo ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera igaha umuhinzi imbuto, n'urya ikamuha ibyo kurya. Kuko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje, kuko ijambo uko niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanje rizomera.
ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosezera icyo naritumye. Yesu ashimwe. Yesaya rero amaze kubabwira ko bitaba umutumire w'Imana, bagatako bakabyumva bakaza, Yesaya yaciye yongera arababwira icyo Imana ivuga. Nimwumve ijambo ry'Imana, ntiringabashikirize umunyabyaha nareka inzira yiwe mbi, ugabitegereza ibyiyumviro byiwe, agarutse kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe. Hariho umuntu avuga ngo nzokwihana ejo, nzokwihana hirya y'ejo, ndacyafite umwanya wo kwiryohera no gukunda isi, ariko isi kirasirana n'ibyiyumviro byayo. Nibuka umuntu ari aho yigeze kubwirwa ngo ntiwitegure usigaje indwi zibiri ugapfa, n'abazihinga banze ibyanjye byose bihareheza kubirya, baragoba bampamagare ntahe mu by'ibyanjye mpejeje kubitekera. Ariko ntiyabwiwe umunsi, ntiyabwiwe n'isaha, abwirwa igihe azopfirako. Hanyuma ka gihe cyegereje, ariko aragenda mw'ibarabara abona imbwa igonzwe n'imodoka, ateye imbwa basikibonye. Kumva ariko arereka ko igihe kiriwe nawe agira kikigwe, arabandanya ashitse imbere abona inzoka kw'ibarabara yateze, hanyuma iramukanga abona iramuhakize ati ndahatswe. Yiyumvira ko ahatswe ariko iyo umugema yashobora kutagenda, ibimenyetso byo gutaha rukiza kubibona, muganga yiyumvira ko umwanya n'umwanya ubugingo bwe bushobora gushika kw'iherezo. Hanyuma yumva ijwi rimubwiye ngo itegure rero uyu munsi urapfa. N'abazihinga ngenda mw'ihoteri meze nge inywe ndyoherwe, urupfu ruza kunjana nahaze, muganga guhengera isaha ya nyuma igeze nje mpamagara abantu basengere ntanigira mw'ijuru. Akagenda mw'ihoteri ararya aranywa, yabwiwe ko isaha 12 ariho urupfu ruza kumujana. Aho ntiyari yateguye. Amaze kurya no kunywa arawerekwa, agenda ku gitanda araryama, atarasinzira. Saa 12 ziramurengana, urupfu ruba ruragizenze ruramutwaye. Yaranjazwe kandi yari yaraburiwe, yaranjazwe kandi ihekuriwe byo gutaha yari yarabimenyeshejwe. Niko Bibiliya imetubwira wa muntu yapfa, maze ngo akazi kuzimu akaba mu gutaka, ariko akaba mu wihanganiye inzara, wihanganiye amagomba y'Yesu ari mu gitaraza cya Aburahamu, agatangura kuvuga ngo reka rungikira agende aho namaze kugira ingorane, agenda abwira abo mu muryango wanjye, ababwira ati ntibihane, yewe ndamaze kurangira, ariko aya magomba mbonye bariya nabo ntibabikwiye kuyabona. Yabwiwe ngo bafite ibya Mose, bafite n'ibyo bavugishwa n'Imana, nawe kandi uwapfuye akaduka, ntibumve ntibumvire bajya bavuga ubutumwa, ntibumvire bajya bakozi bariko barashikiriza ijambo ry'Imana. Ushobora kumaza imyaka myinshi mw'isengero uri mborerwa, ushobora kumaza imyaka myinshi mw'isengero uri gisuma, ushobora kumaza imyaka myinshi uri maraya na hepfo yo ku rwego rwo hejuru, ushobora kumaza imyaka myinshi ugunga abantu mwese n'abakozi ntubahembe. Geza aho abagunga butumwa baciye ari benshi, abakozi b'Imana baciye ari benshi, abasemerezi baciye mw'ibarabara bagenda barasemerera benshi. None ko wanze kubumvira, urindiriye kuzokumvira nde? Urindiriye kuzokumvira abapfuye no mu muryango wawe nibabyuka ngo baze kukubwira ayo babonye, ugomba kuzokumvira nde? Hari icyizigiro dufite. Dusome hano nyine muri Yesaya nirisha itaraseruka ndabibabwira. Mu gice cya 43 ku murongo wa 19, ngira ngo ikintu gisha cyo kigira giseruke ubu, mbega nimuzokimenya, nzokizira no mu bugaragwa nemesha imbuzi ahagadutse. Babukanye inshuti zanje, aremera kwegera Imana umuremyi w'ijuru n'isi,
isi ndasohoye itangazo dutangariza hagenda mu bwange Imana irahindura ibyabo bihinduke bisha kandi urabona agakiza k'Imana gakiza ku bugingo bwawe ushobora kuvuga ngo jewe iby'Imana ndabizi kandi naho nuko umukuzana ubwami bw'ijuru bwobujamwo oya kandi bw'ijuru sinyabareka oya gishimira gutaba imyanda turivuga ngo ijuru rizojamwo abejejwe ijuru nta muntu afite agasembwa azokinjiramo abarorereye umwami Yesu iriyanuza n'iby'isi baba bamesuye kandi berade iri jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima ngo dusangire baryumvise Imana ibahezagire abarorereye umwami Yesu iriyanuza n'iby'isi amabamesuye kandi berade abarorereye umwami Yesu iriyanuza n'iby'isi amabamesuye kandi berade sabe turmato turi maso tukoze mugusenga kuko tutadukuzi azotira sabe turi maso wakukati turi maso tukoze mugusenga kuko tutadukuzi azotira nagomba batarashengera ry'Imana bavukanye bagomba kuza kwitondera mu mbabazi z'Imana kubw'imizi z'abacu y'ubugingo na n'ubu ziracyariko ziratemba Bibiliya yavuze ngo ingo rero ingurye wongere unywe ureke kugura izahabu ingo ntabwo ari ikikugumiye ingo kwa Yesu byose birakura nimuze rero twitonderere muri izo mbabazi z'Imana utahana agakiza kuzuye kabakuraho umurage w'ijuru kandi ishengero dufatanye gusenga umwami Yesu niyagaruka kuja n'abagwebe azanye nawe azoja nabiwe umwami Yesu niyagaruka kuja n'abagwebe azanye nawe azoja nabiwe tutuzorera ibonyekaki nawe gusiteganya mu bikorwa by'Imana usikura umunyantegenke utakibandanya ibikorwa by'umuhamagaro wahamagawe kandi utugusengera Imana ikongera intege igusubiza bikomezi ubandanye urugendo karibu mu bubasha bw'Imana mu kugira neza kwayo abagenda mukibirahunga ikabasubizamo intege ikomezi ibonyekaki yose ariko mubanizi urakoze cyane abantu bahora mu bikorwa by'Imana bakabivamo abahora n'abadeni nabo bakabivamo abahora n'abarinzi bakabivamo abahora n'abasenga bakabivamo abari bafite impano zo gukora ibikorwa mu rusengero bakabivamo namwe nimuze tubasenge hari icyo Imana ibagomba ko hari icyo Imana igomba kubagirira nimuze nabo ubwanyu nibasengere kirya gikorwa wahoramo ukakivamo wagihererejwe n'iki igakoze wayihawe nanjye ngomba nakubwire kumbere y'umuhamagaro wawe nawe uzoba washyize ku irembo ryo mu ijuru uzobazwa hirya wariretse igiki warihagaritse kubera ingo nimba ari ubumwe sawa ariko nawe niba usigayeyo kariho tugusengera bagomba kandi gusengera abantu bafite ibibazo bindi ariko atari indwara hari indwara zibatera imisonga hari indwara z'imitima
turaguhaye kazi, turaguhaye kazi, turaguhaye kazi. Impamvu zidadutse impamvu ziza mu matwi y'abantu, impamvu ziza mu mutwe, impamvu ziza mu nda, impamvu ziza mu mitsi zose bwenge, izo mpamvu turaziranuye, turazihanuye. Impamvu ziza kuyobya abantu ubwenge, impamvu ziza kujya amatwi y'abantu ntibumve, izo mpamvu Mwana natuwe turukite kumuro wawe, urutumuro wawe no kuzikorera no kuzitongora zikikunyota muri kano kanya mw'izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye kazi, twerekeye ibishasha Yesu Kristo, erekana bisasha muri kano kanya, erekana bisa imbere yacu, imbere y'isengero ryawe, imbere y'imitwaro Mana yatumije yaribaremereye, noneho Mana yatumije ijuru ribayiruke, bogere kuba amahoro mu mitima no mu mibiri yabo, imibiri yabo isikirwe n'amahoro. Mana yatumije ijuru abatari bafite ubushobozi bwo kuvuga bavuge mw'izina rya Yesu Kristo, abatari bafite ubushobozi bwo kuvuga, abatatari yatungana iminwa yabo ntivuge. Mana yatumije ijuru muri kano kanya akanwa kabo bikabumuke mw'izina rya Yesu Kristo. Ingingo zitanga yarabafatiye turayiranduye. Ewe Satani ntitugira ku ngingo yawe, ewe Satani n'abadayimoni bawe ntitugira ku ngingo zayo. Turabohose aba bose Satani yagize inyagano mu buryo bw'umubiri, imibiri yabo ikabohwa, turabarekiteye, turabohose ntibakurwe mu itangazo barimo, imibiri yabo yongere ku bisengero zawe nzima. Mana n'ubwokozi urakoze rero bikurambarara, turazi yuko maze kubyumva, tubisabye tubisenga mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Abumva ko bakize neza bagende, abumva batarakira neza baguma